mu buzima uzi ukora ineza wirenganire. Ineza ntibora, ineza irakura, ineza iravyara, ineza irunguka ikazana umusaruro mu gihe kimwe canke ikindi, wabimenya canke utabimenya. Habaye umugabo yitwa Mudu, akaba yari afise ingabire itangaje yo kwandika ibitabo. Yishimikije iyo mpano, agira indoto ikomeye, agira iyerekwa ridasanzwe ryo kwandika igitabo kizohindura ubuzima bw'abantu benshi, igitabo kizohindura amagenerasiyo n'amagenerasiyo, urunganwe n'urundi. Amara imyaka n'imyaka atyorora neza ivyo vyiyumviro. Ariko rero urwo rugendo rwiwe kugira ngo ashike kw'izo ndoto ntigwari rworoshe, kuko nta buryo yari afise bwo gushobora kwandika ico gitabo kizohindura ubuzima bw'abantu benshi. Ivyo yandika byose yavyandikisha imikono, iminwe, ikaramu. Muramubona yahumaganye ngaha ariko arandika. Mu yandi majambo, nta buryo yari afise bwo kwandika mu buhinga bugezweho, kandi ntiyabona n'ukuntu ico gitabo naho coboneka coshikira abantu benshi. Umunsi umwe Mudu yiyumvira kwegera abagenzi biwe kugira ngo abasabe yuko bomufasha. Eka n'abandi bantu bo mu kibano arabegeranya, ababwira iyo ndoto yiwe y'ibisazi. Indoto y'ibisazi mu yandi majambo ni indoto nini cyane. Ya ndoto abandi bantu bumvise bakubwira bati ahubwo wewe ntugutwara kwa muganga, uragwaye. Arabiganira rero ivy'iyo ndoto yiwe, abasaba ko bomushigikira bakamufasha kugira ngo iyo ndoto yiwe ibe impamo. Mu kuyisigura yayisigura n'umwete mwinshi, anezerewe kuko vyari muri we. Ico gihe wewe yizera yuko abibumvishije baca bamufasha. Ariko rero naho yakoresheje inguvu nyinshi mu kubasigurira uwo mugambi, abantu nta gaciro bigeze bawuha. Bamwe bamubwira yuko bifitiye ibikorwa vyinshi bariko barakora, abandi bagira amakenga kw'iryo yerekwa ryiwe, babona yuko ritoshoboka. Abo baramwankira ubwo nyene naho batamubwiye igituma bawanse. Mudu amaze kubona inguvu yakoresheje mu kubasigurira uwo mugambi, bakaba bawuteye umugongo, arababara cane. Abantu bari kurushi bagira icizere mw'iryo yerekwa rya Mudu. Rachel canke Rakeri akogwa ku mutima n'iryo yerekwa rya Mudu. Ubu Rachel yari afise impano yo guhinyanyura inzandiko ku buhinga bugezweho. Yari umu editor canke umu editrice. Ubu n'umuntu usanga afise ubuhinga bwo kwandika. Rachel rero yemera kumushigikira mu kumufasha kwandika neza ico gitabo. James guwarahagurutse. Voilà. James yari umuhinyanyuzi mu vy'amasanamu, wo bita umu graphic designer. Mu Gifaransa n'uwo bita umu graphiste. James rero ubufasha bwiwe yemeye kumuhinyanyurira igifuniko c'igitabo. Amubwira ati jewe nzoguhinyanyurira igifuniko c'igitabo gushika yaho umuntu wese abonye ico gitabo azokumva afise apeti yo kugisoma, gushika yaho umuntu abonye ico gitabo azomiramitwa akumva yogisoma. James iyo mpano yari ayifise. Nuko Lisa nawe ati natanzwe. Uyu Lisa mubona yari afise impano idasanzwe mu vyo kugira marketing canke mu vya marketing, mu vy'urudandazwa.
Risa ati jewe ndakwemereye kuzokuba hafi mu kuguhanura kuko ndafise impano y'ugukocinga abantu. Ati ndafise impano yo kuba umukoci. Ati rero we ntugire ikibazo, nzogerageza, nzokora ibishoboka vyose, nzoguha impanuro zose zishoboka kugira ngo ico gitabo kizoshobore gushikira abantu benshi bashoboka kandi kigugwe cane. Mudu aranezerwa cane, akura ubwatsi kuri abo bantu bari bamwemereye ubufasha kubera bagize icizere mu ndoto yiwe. Nuko ntibitevye ibikorwa biratangura, ba bantu bakora bashitsa bimwe biyemeza. Ya ndoto ya Mudu itangura kuziragaragara. Haciye iminsi mikeya ya ndoto ngiyi ibaye impamo. Igitabo ciza kirasohoka, hari hasigaye igikorwa ca Risa kugira ngo ico gitabo gishobore gushikira abantu benshi bashoboka. Risa arakora igikorwa ciwe, ico gitabo gishikira abantu benshi, abantu baragikunda, abantu barakigura. Nukuvuga ngo ca gitabo candika amateka kuko uwagisoma wese yasigara arinovora. Ya ndoto ya Mudu ibibaye ukuri. Mudu araryoherwa cane kuko yaragize intambwe idasanzwe mu buzima. Mudu rero yiyumvira gukora umunsi mukuru kugira ngo ashimire abantu bamwe n'abandi. Mudu rero aratumira abantu, ariko bamwe batatu bamuba hafi muri wa mugambi abatumira mu buryo bwiharije. Inkuru y'umwana isubira inyuma, turetse ko amazina yabo yari yayanditse mu gitabo abashimira. Ntiyerekeye aho, igihe ico gitabo cakora amateka akomeye mu kugugwa, yipfuje gusubiriza mu ndumane abantu bamufashije mu gihe abandi bari bamuteye umugongo. Kuri uwo munsi mukuru rero yatumiye bose, Rashere, Jemusi, Risa bari ngaho. Mudu afashe ijambo ashimira bose muri rusange, ariko ivy'umwihariko ashimira Rasheri, Jemusi na Risa. Azingurura ubutumwa yanditse inyuma ku gifuniko ca gitabo. Arabusoma agira ati, mwarakoze kungirira icizere, mwarakoze kumfasha abandi banse kumfasha. Ntimwabaye igice cyo gutera imbere ku gitabo canje gusa, ahubwo mwabaye igice c'iterambere ry'ubuzima bwanje. Hambavu y'ayo majambo meza, Mudu yari yateguye utuganuke abaha bivanye n'intererano umwe wese yatanze. Ahera kuri Rasheri aramubwira ati, Rakeri warakoze cane. Ati kuri uno munsi uri hejuru, ngomba ndaguhe ubufasha buzotuma ukurikirana inyigisho zizogufasha kunonosora cane ibijanye no kwandika ibitabo. Acamuha amahera yose azomufasha gukurikirana izo nyigisho. Ati Jemusi warakoze. Ati wowe nawe ndaguhaye akaryo kukuja muri konferanse ikomeye twateguye, izobirimwo abagwizatunga. Genda witegure uze werekane ibikorwa ukora. Ndazi yuko ico gihe uzoronka isoko rinini ku rwego mpuzamakungu. Nuko ashikira Risa. Ati Risa ati sabwe. Ati ndagushimiye cane ukuntu wagize akigoro kadasanzwe, igitabo kigashika kure, gushika n'ubu kibandanya kirandagata kandi kibandanya gihindura ubuzima bw'abantu. Ati rero ndagushimiye. Ati guhera uno munsi ugiye kuba umukonsilita wa sosiyete isohora ibitabo.
abo bantu bagira umunezero mwinshi kuko ntibatahura ingabanwa bari bahawe, kuko yasumba kure niyo ivyo bari bakoze. Umwe wese yamusubirije mu ndumane yisunze impano yiwe kugira ngo abereke ukuntu ibikorwa bakoze vyamushitse ku mutima. Nuko uko igihe cagenda kiragenda, ca gitabo ca Mudu niko cabandanya kirandagata gihindura ubuzima bw'abantu benshi. Mudu nawe abandanya yerekana ukuntu iterambere ryiwe ritavuye gukora cyane kwiwe gusa, ahubwo ryavuye ku rukundo n'ubufasha bw'abemeye guhagarara nawe igihe abandi bari bateye umugongo indoto ziwe. Ugushima kwa Mudu kwabaye akaryo keza ko kwerekana ubushobozi bwo gufasha abandi no kwerekana ko mu bihe bimwe bimwe abo utari witeze ko bagufasha ari gusanga bahinduye ubuzima bwawe. Mudu yerekanye ko igikorwa cyose wokora naho coba gito, ugikoranye umutima w'urukundo, ko mu buryo bumwe canke ubundi kikuzanira ivyamwa, ukabirya ko ukiriho nawe ugatangara ubonye umenga ico wakoze cari gito cane kuruta ico uronse. Ineza ntibora, ineza irakura, ineza irunguka, ineza izana umusesekara. Ntiducobogore gukora iciza mu gihe tugishoboye. Niyo umuntu yakwegera akakubwira imigambi, akakubwira ivyiyumviro bitomoye, ukabishima, niwe ufise ubushobozi uza umufate mu mugongo, kuko ico kintu uzomukoze kizokugarukako mu buryo bumwe canke ubundi. Umunsi wose kizogarukirako kizogutangaza. Nico gituma bavuga bati gutanga bizana umugisha gusumba kwakira. Kandi nta muntu n'umwe abuze ico yotanga, naho utoba ufise amahera urafise impano wotanga. James, Lisa na Rasheli nta mahera bari bafise, ariko ivyo bari bashoboye barabikoze. Ivyo bibaviramwo umugisha ukomeye cane. James ukuntu yarose akaryo kuguhura n'abagwizatunga bavuye mu mihingo itandukanye y'isi, akexpoza vya bikorwa vyiwe. Mwiyumvire abagwizatunga, umugwizatunga wo mu Bufaransa, umugwizatunga wo muri Amerika, umugwizatunga wahana hariya, bati ibi bintu biramara, turakeneye komande. Isa ahindutse umukonsirita wishirahamwe rikomeye cane risohora ibitabo. Rasheli agiye kwiga mu ishure rikomeye akurikirana ibijanye no gusorongora ibitabo. Mana yanje, gereranya iyi nyungu baronse na kwa kwitanga kwabo. Akantu gatoya ukoze kagakora ku mutima w'umuntu gashobora kukuvyarira ibintu binini cane na wewe utokwiyumvira yuko wobona canke woronka. Kora ineza ijanye n'ubushobozi bwawe udashidikanya, kuko iyo neza izokuvugira mu buryo bumwe canke ubundi, kandi izoza mu gihe utavyiteguriye. Ariko kandi umenye yuko izoza uyikeneye. Nuko reka ngeze ngaha, nizeye ko mwatahuye. Ariko mu gusozera reka ndabibutse ca gikorwa turiko turakora. Ndasubiye kubibutsa ngo mushigikire wa mugambi watubana amahoro, mushigikire n'umutima ukunze. Muzoba muwushigikiye gusa, ahubwo muzoba mufashije mu buryo bumwe canke ubundi guhindura ubuzima bw'abandi bantu. Kumbure umugambi ushobora kuzohindura ubuzima bw'abantu, ahubwo ugasanga n'abawe babayemwo. Imana nibahezagire cane,
reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntucobogore gukora ineza. Abantu bagufashije gushika ku bikomeye, abantu bagufashije, abandi baguteye umugongo, abo bantu ntuze ubibagire mu buzima bwawe. Uzubandike ahantu hadata, kandi ntuzuhirahire ngo wibagire kubashimira. Gura agenda imeze neza ubandikemo. Mugire amahoro mu banyu no mu vyanyu. Subiye kubipfuriza umwaka mushasha muhire, umwaka w'amagara meza, umwaka w'iterambere, umwaka wo gukomoza ivyanyu vyanyazwe, umwaka wo kubona indoto zanyu zibaye impamo.